Good afternoon. Mwiriwe. I went to Burundi last year. Naragiye mu Burundi mu kumunani kuno mwaka. But I learned no Kirundi. Ariko nta Kirundi nigeze niga. It's very sad. Birababaje vraiment. But I have a special accent when I was in Burundi. Ariko kandi nibaza yuko nari mfise accent kungene nahora mvuga igihe nari ndi Burundi. They called it the Juliet version of the Bible, the JESV. Baciye banyitirira version ya Bibiliya yitwa JESV. So if I speak like that today, it's not on purpose. It's my Burundi English, it seems. Muntahure rero navuga nkuko kuntu niyo accent y'ikirundi c'icongereza muntahure aho biva. The South Africans could not understand me. Abanyafrika efu twari twajaye ntibashobora kuntahura. But Gaga could understand me. Ariko Gaga wari umurundi arantahura mu cyongereza cyane. So that was the most important for me. Jewe kubwanje rero ico kintu cyari kintu cingenzi kuri jewe. All right, this afternoon I'm going to speak about walking in the light. Kuri uwo mugoroba ndaza kuvugana namwe kubijanye no kugendera mu muco. I'm not sure how many of you when you were little you were scared of the dark. Sinzi bamwe muri mwebwe igihe mwari mukira abana ko byabagora mwaratinya kugendera mu mwijima ahantu hije. When I grew up I realized it's good to have a fear of the dark. Igihe rero nakura naciye ntangura gutahura yuko mu vy'ukuri birakwiye yuko iyo umuntu ari kagendera mu mwijima akwiye gutinya. Not the physical darkness but spiritual darkness. Apana umwijima wo mu buryo bw'umubiri ariko kandi umwijima wo mu buryo bw'imhemu. Once we are born again we enter into God's kingdom. Igihe tumaze kuvuka ubwa kabiri tuba twinjiye mu bwami bw'Imana. We want to be walking in the light. We don't want to be walking around in the darkness not sure where we are going. Tuba dushaka kugendera mu muco ariko kandi ntituba dushaka kubona yuko umenga ubuzima bwacu turiko tubujana mu mwijima tutazi yo tuje. I'm going to share today from 1 John 1:5-9. Ndashaka gusangirana namwe igice kiri muri Yohana wa mbere igice ca mbere gatanu gushika ku murongo w'icenda. So do the English first. Okay. This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say we have fellowship with him while we walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we tukabubabwira yuko Imana ari umuco kandi muri yo ko hatagira umwiza na mukeya. Tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza kuba ari ukubesha ntituba dukora ivy'ukuri. Ariko tugendeye mu muco nkuko nayo ari mu muco iri mu muco tuba dufatanije ubwacu. Kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icaha cyose. Tuvuze yuko atacaha dufise tuba twizimiza. Ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Nitwatura ivyaha vyacu niyo yo kwizigirwa kandi gororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ivyaha vyacu ikatwoza ukugabitanya kwose. So the first point, God is light. There is no darkness in him. Ikintu ca mbere hano nuko Imana ari umuco kandi muri yo atamwiza uriyo. Darkness is not the opposite of light, but it's the absence of light. Umwiza rero si igihushane cy'umuco ariko kandi nukubura burundu k'umuco. So if the lights are switched off, it's dark. Hamwe amatara yozima habca hijima. When we switch on the light, the darkness, we just can't see it, it's gone. Hamwe twasarira amatara kandi umuco ucugenda ntidusubira kuwubona. It just means there's no light when we're in the darkness.
biba bisobanura ngo iyo turi mu mwijima nta muco tuba turi kumwe, nta ubuhari. Creation started with darkness, and then God said, "Let there be light." Umwijima watanguranye n'Imana iriko irarema, ariko kandi Imana niyo ubwayo igaruka ikavuga ati reka habe umuco. There's a lot of things we can learn about the darkness and the evil schemes of the enemy. Hari ibintu byinshi dushobora kwiga ku bijanye n'umwijima n'ibintu byinshi bibi biva ku mwansi. But God has given us authority over the powers of darkness. Ariko kandi Imana yaraduhaye ubushobozi kuri izo mpemu mbi z'umwijima. So we don't need to focus on the darkness and learning about the darkness and staying away from the darkness. Bisobanura ngo si ngombwa ko twama iminsi yose twiga ku bijanye twitwararika ku bijanye n'umwijima, ahubwo twari dukwiye kwitwararika ivy'umuco. The more we focus on the light, the less we focus on the darkness. Uko tubandanya twitwararika cyane ivy'umuco, niko tugenda dusanga tutitwararika ivy'umwijima. As believers, we call to live transparent lives. Nk'abakristo rero duhamagarirwa kubaho ubuzima bugaragara, ubuzima burimwo umuco. We ask God to expose the things in us, to cleanse the things in us that are of the darkness. Tuba dushaka yuko Imana idusohoramwo vya bintu vyose bibi kugira ngo itweze. As we continue to walk in the light, Jesus cleans and purifies more and more. Uko tubandanya rero tugendera mu muco, nuko Kristo abandanya aduhingura, atwoza, atweza. So number one, God is light. There's no darkness in God. Icambere nuko dukiye kumenya yuko mu Mana atamwijima uriyo kuko ubwayo ari umuco. Number two, we can't walk with God and in the darkness. Ica kabiri dukiye kumenya nuko ntidushobora kugendera mu Mana ngo twongere kandi tugendere mu mwijima. In verse 6 it says, "If we say we have fellowship with him while we walk in the darkness, we lie and do not practice the truth." Ku murongo wa gatandatu muri iki gabane nyene harabivuga neza ngo nitwitwa yuko dufatanije nayo hama tukagendera mu mwiza ntituba turiko tugendera mu mwiza, tuba turiko tubesha. So the word fellowship here comes from the Greek word called koinonia. Ijambo hano bakoresha hano ngo gufatanywa canke kunywana ariryo bita fellowship, riva mu jambo ry'ikigiriki ryitwa koinonia. It means partnership and shared life, like a community. Bisobanura ngo kunywana canke kugiranira ubusabane nka community. So this is deep, intimate relationship with God. Bisobanura ngo ubu bucuti wari ubucuti bw'umwihariko buva ku mutima tugirana n'Imana. Just like the father and son have that intimate relationship. Nkuko data n'umwana bagiranira imigenderanire canke ubusabane. We can't have this relationship with God if we are not walking in the light. Ntidushobora rero kugiranira imigenderanire na data mu gihe tutariko tugendera mu muco. What we sing, what we read in the Bible, what we believe, we need to walk that out in our lives. Ivyo turirimba, ivyo dusoma muri Bibiliya, ivyo vyose dutegerezwa kubishira mu ngiro mu buzima bwacu bwa misi yose bikaba ubuzima. I want you to take a minute to think of something in your life that is maybe a dark secret or something you wouldn't share with other people easily. Ndashaka yuko wirezima canke wiraba indani bwina mu mutima urabe ca kintu cigisata canke ca kintu cinyegeje muri wewe nk'ibanga udashobora gusangiza umundi muntu wese. Maybe it's something you did, or maybe it was something that was done to you. Kumbure gishobora kuba ari ikintu wakoze canke akaba ari ikintu cakorewe wewe bagukoreye. Maybe you took part in something but you regret it now that you did that. Kumbure hari ibintu winjijemwo ariko kandi ugasanga ubu uri kura regreta. It might be something small like road rage. Road rage, something like you get irritated with other drivers. Aha. Kumbure ushobora gusanga ari kwa kuntu umuntu umushavurira mwibarabara muriko munyonga. It may be the way you spend money. Kumbure bishobora kuba ari kwa kuntu ukoresha amahera yawe. Or it may be something much more difficult to share with others. Kumbure ugasanga ni ikintu mu vy'ukuri kigoye cyane udashobora gusangiza n'abandi bene data. We call this something called secret shame. Ibi bintu tuvyita secret sin. Ibi bintu tuvyita icaha c'akanyogezwa banga twinyegereje ubwacu tugendana tawundi muntu tukibwira.
So when we keep things in the darkness, it can breed shame. iki kintu rero iyo tubandanya tuba mu cyaha twinyegereje ubwacu iminsi yose usanga kivyara ibitetegwe cyangwa kumaramara. And the longer you keep it, the more shame you get, and the harder it is to share with people. kandi icyo cyaha uko ubandanya ucinyegezamo ukakinyegeza cyane nuko ubandanya iminsi yose uba mu isoni ariko kandi bikanakugora umunsi umwe kuzobyaturira bene so. And if something is in the darkness, the enemy can have a wonderful time telling you things about it. kandi iyo ikintu kinyegejwe umwansi arafise ibintu byinshi ashobora kukubwira mu gihe ushobora kuba unyegeje kino kintu. There's things that I've had secrets in my life, and when I'm preaching, I can hear the enemy say, but what about that thing? ibintu bimwe bimwe jewe ubwanje noba narabise nk'ibintu by'ibanga aka kanya ndiko ndababwira ubutumwa biguma bigarukamo bimbwira tuti iki naco. So I've shared with my friends and asked them to pray with me, so when I stand here I can feel confident that the Lord has forgiven me. I've repented. Amen. Rero jewe ico nakoze naciye ndabisangiza bene data bagenda baransengera. Ubu rero mpagaze hano numva mfise ubushizi bw'amanga bwo kubasangiza ubutumwa bwiza. None of us are perfect. Nta numwe muri twebwe ari umweranda canke yejejwe burundu. So think of your life like a house. Iyumvira ubuzima bwawe nk'inzu. Maybe there's a cupboard or a room that you're hiding things in. Kumbure mwiyo nzu yawe ufise yakabati unyegezamwe ibintu. That maybe if the pastor's coming to visit, you hide some things away. Kumbure pastor aje kugutemberera ibintu bimwe bimwe ugaca ubinyegeza. Or the leaders in the community. Kumbure abarongozi mu kibano bakaza gutemberera. So today is a chance where you can open that door, open that cupboard, and let God's light shine in. Amen. Uno munsi rero ni umunsi w'akaryo keza aho ushobora kugurura imiryango y'iyo nzu kugira ngo umuco ukumurikire. God's spirit is like fresh air in that dark room. Imhemu y'Imana imeze nk'umuyaga winjira mu yanzu isa nkaho umengo iri mu mwijima. When you go into a room or into a car where there's no fresh air, it doesn't feel good. Igihe winjiye mu nzu cyangwa ukinjira mu modoka mu by'ukuri atakayaga gahita mu by'ukuri uba wumva umengo uri jene. But when you open the windows, it's amazing, it's wonderful. Ariko igihe wuguruye amadirisha akayaga kakaza urumva uruhutse. So 1 Corinthians 10 verse 13. Abikorinto ba mbere gice ca 10 ku murongo wa 13. Says the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show your way out so that you can endure. Nta cyabagerageje kitari ico umuntu yoshobora kwihanganira. Ariko Imana niyo kwizigirwa ntizobakundira ko mu geragezwa n'ibiruta ivyo mushobora. Ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. So this verse reminds us there's nothing that we've done or there's nothing that we've seen that is not what has happened to someone else. Umurongo uze kutwibutsa ukungene ibintu byose dukora atari rya mbere bibaye hariho uwundi muntu byigeze gushikira canke yigeze kugikora ico kintu runaka mu buzima. Isolation is one of the tools of the enemy to keep us from living in freedom. Ukwigunga ni kintu Satani akoresha kugira ngo ntitugendere mu mwidegemvyo wa Kristo. Many times when we feel bad for doing something wrong, we stay away from church and from other Christians. Akenshi iyo hari ikintu runaka kibi twakoze usanga twama twitenga twama twizora ntitubone n'abagenzi ntituje no ku rushengero. But that is shame that is covering us. Ariko kandi iyo abari isoni ikwinyegejemwo. Jesus didn't die for us to live in shame. Kristo ntiyafuye kugira ngo twebwe tube mu isoni. If we are Christians, we believe that Jesus died for all our sin. Iyo turaba Kristo rero tuba twizera yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu byose. He died even for that thing that you think is the worst thing ever. Yapfiriye ca kintu cyose wibaza ko ari kibi mu buzima bwawe. Temptation is not sin. Ukugeragezwa si icaha.
It's what we do, the action we do that becomes sin. ahubwo ni ibikorwa dukora iyo turi muri kujya kugeragezwa nico gicika icaha. So you can see a beautiful woman walking down the road and think, ooh, I like her. Rero ashobora kubona idemu cyangwa umugore mwiza ariko ararengana ugavuga ati mama yangu uyu muntu ndiramukunze. The enemy will say, yes, you are a sinner because look, you are looking at her lustfully. Umwansi rero azaca akubwira uti tiraba uti nivyo uri umunyabyaha kubera ko uri kumurabana ijisho ryo kumwifuza. And you say, no, I am a new creation in Christ. Mwico gihe ucumwisha ukamubwira ati oya jewe ndi caremwe gisha muri Kristo. I see you, enemy. Uti ndakubona wa mwansi we. I'm not going to sin. Uti jewe ntabwo nza gucumura. We are not victims. Twebwe ntabwo turi abantu b'inzirakarengane. I had a friend once who became pregnant with her boyfriend. Ndafise umugenzi umunsi umwe yigeze gutegwa inda n'umukunzi wiwe cyangwa n'umufiance wiwe. And she said, I was taking a nap and he fell on top of me. Acavuga ati jewe nari niryamiye gusa abantu bo muhungu aca nsimbirako acangwako. Can you imagine? Someone becomes pregnant from the boyfriend falling on her while Ibaze gusa umuntu aduhenda ati ngo umuntu yari yiryamiye ngo umuntu ngaca mugwako gusa. Ibaze vraiment. Temptation will come, but we choose to sin. Ibigaragaza cyangwa kugeragezwa kuzoza ariko kandi dutegerezwa guhitamo nimba ducumura cyangwa ntiducumura. We don't need to be swept along like in the waves. Ntabwo bikwiye yuko twama iminsi yose dutwagwa n'imyuzurira canke n'imifunda. We are in a war. We are in a war. Twebwe turi mu ntambara. We are told to renew our minds. Twama tubwirwa nkuko Bibiliya bitubwira guhindura imitekerereze yacu ivyiyumviro bisha. We are living in a world that says it's okay to live with your boyfriend or your girlfriend. Tubaye mwisi tubwira ati uwo mukunzi uwo mukope cyangwa kopine murashobora kubana nta na kimwe. Say it's my body, I can have an abortion if I want to. Isi tubwira ati jewe uyu ninda yanje nshobora kuyikorora. Or I'm a woman but I want to be a man. Jewe ndi umugore ariko numva nshaka guhinduka umugabo. These things are all normal in our society in South Africa now. Ibi bintu twabifashe nko kumengo n'ubuzima bwacu bwa misi yose tubamwo cyane ngaha muri Afrika y'Epfo. But does it mean we as Christians can find it normal? Ariko kandi nibisobanura yuko nk'abakristo twama tubibona nk'ibintu twari dukwiye kubamwo bisanzwe. We live in a kingdom that is not of this world. Tubaye mu bwami butari ubwo mwisi. In John 8:34 to 36. Yohana wa mbere 8:36 says, Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever. The Son remains forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Hallelujah. Yohana 8:34 gushika kuri 36 havuga ngo Yesu arabisho ati nukuri ndababwire ukora icaha wese n'umuja w'icaha umuja ntiyama atsindaje mu nzu ariko umwana we yama atsindaje umwana niyabaha kwidegemvya muzoba bidegemvya nyakuri amen. We have so much hope in Jesus. Dufise vyiringiro vyinshi muri Kristo. He already won the victory. Yaramaze gutsinda intambara. And we are sitting at the victory line with him. Twebwe rero twicaye muri iyo nsinzi yiwe twicaranye nawe. So we fight from the place of victory. Bisobanura ngo iyo tugwana tuba tugwana mu kibanza cy'umuntu yamaze kunesha. Even if you're so tired and you are lying on the ground. Nigihe usa nkaho umengo warushe uryamye hasi. We remember we already won because we are with Jesus. Twama twibuka yuko twamaze gutsinda uko turi kumwe na Yesu. John 1:5 says the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 5 niho habivuga neza ngo umuco wakira mu mwijima ariko umwijima ntiwawakiriye. So we must allow Jesus to shine his light in us.
dutegerezwa kwama tutegereza kwibwira yuko Kristo ategerezwa kwama amuri ku muco wiwe ukaka muri twebwe. Allow him to expose the things in our lives that are not like him. Tumurekere kwama asohora vya bintu byose bigaragaza nkaho umengo ntituriko dusa nawe. It's painful sometimes. Birababaza kwi-expose, kwivanamo no kwerekana ivyo bintu, birababaza. I don't like it when someone says, you have a lot of pride. Jewe sinkunda hamwe umuntu yoze imbere yanjye akambwira ati wewe urafise ubwibone bwinshi. Or someone says, you are gossiping now. Cyangwa umuntu akaza akambwira ati wewe uriko urasakuza. But when Jesus tells me, I can accept it more easily. Ariko hamwe Yesu yobimbwira bino bintu biranyorohera kuvyakira. He's much kinder. Kuko wewe ariyoroheje. So allow him to show you before the people around you have to tell you. Mwemerera umuhakaryo rero abikubwira bino bintu imbere yuko abandi bantu bagukikuje babikubwira. Do you believe that God knows everything about us? Mbega murizera yuko Imana izi ibintu byose kuri twebwe ku buzima bwacu? Are you sure? Muravyemera? So we don't need to hide anything. He already knows it. Bisobanura ngo nta kintu na kimwe mukwiye kunyegeza kuko arabizi. Many people tell me I'm too ashamed to tell God about this. Abantu benshi hari gihe bambwira ati jewe vraiment ndumva mfise isoni yo kubwira Imana bino bintu. Said he already knows. Ariko ngace ndababwira ati uyibwira ibintu isanzwe izi. He saw when you were drinking. Yakubonye igihe wari kuranwa akayoga. He saw when you used that language with your husband. Yakubonye igihe wakoresha zijya mvugo zitari nziza ku mugabo wawe. He saw when you were unkind to your child. Yakubonye igihe utabaye umuntu mwiza ku bana bawe. So hiding away from God is a waste of time. Bisobanura ngo iyo winyegeje Imana uri kurata umwanya. We cannot say that we have fellowship with God if we are living in sin. Ntidushobora kuvuga yuko turi mu busabane canke twimatanije n'Imana iyo turi mu caha. God is holy. Imana irera. We sang wera wera. Twaririmbye uti urera urera. I learned one word. Numvise ijambo rimwe g'ikirundi kabisa. The most important. Nizi ijambo rimwe giza kandi gingenzi urera. God is holy and he cannot be associated with darkness. Imana yacu rero irera kandi ntishobora kunywana n'umwiza. Light and darkness can't exist together. Umuco n'umwiza ntibishobora kubana mu kibanza kimwe. But when we put on the light, the darkness goes. Ariko igihe twakije canke dushizeho umuco, umwijima ucuhunga ucuhava. It's a beautiful feeling when it's load shedding and the light comes back. Biraryoshe cyagihe uba uri muri delestage y'indwi zibiri ukazibona poof amatara araje. We start cooking and charging the dutangura phone. gusharija amatelefone, dutangura guteka. We want to live in that light. It's a great feeling. Twebwe tuba dushaka kuba muri uwo muco nyene uba waje. Biraryoshe kubibamo. If we want to have a real relationship with God, we need to acknowledge our sin and repent. Niba dushaka kuba mu migenderanire myiza n'Imana yacu, ni vyiza yuko tumenya ibyaha byacu canke icaha cacu, hama tukacihana canke tukavyihana. So number 3, when we're walking in the light, we can have fellowship and our sins can be cleansed. Ica gatatu rero cyo kumenya nuko igihe tugendeye mu muco tuba tugendera mu muco kandi ibyaha byacu irabyeza. So in 1 John 1:7 it says, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Aho hantu nyene Yohana wa mbere igice cya mbere ku murongo w'indwi niho habivuga neza kubera nitwagendera mu muco kuko nayo ari umuco amaraso ya Yesu Kristo nayo azotweza. We have to be honest about our sin. Dutegerezwa kuba honete cyangwa dutegerezwa kuba abanyakuri ku byaha byacu dukora. We cannot grow spiritually if we are hiding things from God. Bene data ntidushobora gukura mu buryo bw'imhemu iyo hariho ibyaha duhisha Imana. But so we have so much freedom when we have forgiveness from God. Ariko kandi duca tugira umwidegemvyo udasanzwe iyo turonse ukubabarirwa kuva ku Mana. In James 4 verse 7 to 8. Yakobo igice ca 4 murongo w'indwi gushika ku murongo w'8. It says, so humble yourselves before God,
Resist the devil and he will flee from you. Come close to God and God will come close to you. Amen. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, Amen. for your loyalty is divided between God and the world. Nuko mugamburukire Imana ariko mugwanye wa mugwanizi nawe azobahunga. Mwiyegereza Imana nayo izobegera yemwe banyavyaha. Nimukarabe yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. When I was living in China, we asked them, who do you worship in China? Igihe narindi mu Bushinwa narababaje uti mbega mu Bushinwa canke mwabantu mwe muhimbaza iki? And they said, we don't worship anyone, we just trust ourselves. Baci bambwira ati twebwe nta muntu numwe canke nta kintu na kimwe duhimbaza, twebwe turiyizera ubwacu. And the pastor said, you are worshiping money. Umupaseri acavuga ati muriko muhimbaza amafaranga. Many of us, we put our trust and our hope and our faith in money. Benshi muri twebwe dushira ivyizigiro vyacu mu mafaranga. When I was a missionary in China, I didn't get a salary. Igihe nari umujana butumwa cyangwa umissionari mu Bushinwa, I was like Alain, I was praying for my rent. nta mushahara nari mfise, nari meze nka Ale ariko asengera rent yiwe. I was like Alain, praying for my rent. Nari meze nka Ale ico gihe ariko asengera rent yiwe nawe. And God always provided for many years. Kandi mu vy'ukuri Imana yarambeshejeho imyaka myinshi. And then when I came back to South Africa, I got a salary every month. Igihe nagaruka rero muri Afrika y'Epfo naciye ndonka umushahara buri kwezi. And then somehow I didn't trust God for the finance anymore. I just got what I got every month and I thought, this is all the money I have. Sinzi ukungene vyanshikiye vyaza birambamwo naciye nsanga sincizera Imana kandi kubijanye n'ubutunzi. Nizera amafaranga yanje ndonse, umushahara wanje ndonse nkaba ariwo nizera. And sometimes my money was not enough and I had a lot of fear. Kandi rimwe na rimwe hari igihe wasanga amafaranga yanje ata amafaranga akwiye mfise kandi namana ubwoba. I have 2 children. I said, God, I don't have enough money for the things they need. Mfise abana babiri kandi simfise amahera ku bintu byose bakeneye. And I felt so ashamed. Hama nca numva umengo mfise isoni. I realized, God, I used to trust you, but now when I get a salary, I don't trust you anymore. I trust my salary. Chansanga niyumvire nsanga kera nahora nizera Imana ariko ubu ndonse umushahara sinkikwizera mana. It's good to earn money. It's good to use money well. Ni vyiza gukora amafaranga ukanayaronka ariko kandi ni vyiza gukoresha amafaranga neza. But our trust is in God. Ariko kandi ivyizigiro vyacu biri mu Mana. And we ask him what to do with our money. Hama tugaca tumubaza ico shaka ko dukoresha amafaranga yacu. I know Pastor Debia encouraged us in our church to go through our finances with someone in the church that they can look at our bank account. Ndibaza ndakekeranya yuko Pastor DB yama dutera intege kwama amafaranga yacu ama bank account cyangwa ama bank statement tuyasangira na bene data mwishengera kugira ngo baze baraturaba ukungene bimeze. Not the pastor, somebody else. Apana umupastor akaba ari wayaraba umunyeshengero mugenza wakaraba ingene ukoresha amafaranga. It was not for controlling, it was for us to be accountable to someone what we are doing with our money. Ni kwari kugira ngo uwo muntu ashobore kudukontrola ingene dukoresha amafaranga ariko kwari kugira ngo dushize ubucuti hamwe batubera bizigirwa batubaze ukungene turiko dukoresha amafaranga mu bwizigirwa. I'm not sure how many people did it, but it made us think about, are we willing to share with someone? Jewe sinzi ko benshi bashobora kuba barabikoze mu ishenga ariko kandi vyatumye niyumvira nti mbega ni kuruhe rugezo dushobora kureka ibintu bimwe bimwe tukabisangira na wundi muntu. I have a few friends in my life that I've said to them, if you see something in my life that is not in line with scripture, you can tell me. Ndafise abagenzi bakeye mu buzima bwanje igihe cyose nababwiye nti mubonye ikintu kidahwanye nuko ijambo ry'Imana rivuga muzoze murakimbwira. Especially as a parent, I want to show my kids the right way to live. Cyane cyane nka jewe nk'umuvyeyi nshaka kwereka inzira nziza abana banje ukungene bakwiye kubaho. We don't fall away from God overnight. It's not a quick thing. Ntabwo
tuvyuka tugasanga twavuye imbere y'Imana oya. I'm sure many of us know people who have walked away from Jesus. Ndazi benshi muri mwebwe mushobora kubona muzi abantu bavuye Or maybe they left, bitandukanyije na Kristo or they walked away from their marriage. canke bavuye mu ngo zabo. It's small things we make decisions about that take us in a direction away from God. N'utuntu duto duto mu buzima bwacu dufata k'ingingo, tuno tuntu dufashe k'ingingo tukagenda turatuvana mu murongo, kugezaho tuvuye mu murongo. If you are on a ship and you just keep going straight, the tide will start moving you away from the finish. Iyo uri nko mu bwato uri kurasoza ugenda, rimwe na rimwe hari igihe ingafe usanga igerageza kukuvana mu murongo waho ugomba kukurikira ugenda. But if you check your GPS, you can stay on course. Ariko kandi iyo waravye ya GPS yawe uri kurakoresha mu kugenda ikikugarura mu murongo w'iyo uri kuraje. I don't think GPS works on a ship, but on a car. Sinzi ko GPS bayikoresha mu bwato, they use radar. Radar, okay. Bakoresha radare What is our GPS in our lives? How do we know which way to go, what to do? Mbega GPS zacu zo mu buzima bwacu bw'imwemu ni izahe? Ni gute tumenye ibyo dukora cyangwa icyo dukurikira? What is it? Niyahe GPS yacu? ChatGPT. Haibo. Ngo ni ChatGPT. Yes, many people, the way is ChatGPT. Abantu benshi ubu ChatGPT bayigize umugenzi. But for Christians, what is the most important to show us the way we should go? Ariko kandi ku bakristo ni ikihe kintu kiyama kitwereka inzira? Scripture, the word, Ni jambo the ry'Imana. Bible, yes. Bibiliya. Jesus is the word of God. Yesu Kristo ni jambo ry'Imana. Galatians 6, verse 7 to 8. Abigaratiya 6 ku murongo w'indwi gushika ku 8. Says, do not be deceived. God is not mocked. Whatever one sows, he will also reap. For the one who sows for his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Ntimuzimire, Imana yo nticokogwa, kuko ico umuntu abiba cyose ari cyo azokwimbura. Ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubora mu mubiri, ariko ubiba muri mwemu azokwimbura muri mwemu ubugingo budashira. Amen. What are we sowing into? Ni ikihe kintu turiko turabiba? The things of God or the things of the world, our fleshly desires? Turiko tubiba mu bintu vy'Imana canke turiko tubiba mu bintu vy'ivyifuzo vyo muri inosi? James 5:16 Yakobo 5:16 says, confess your sins to each other and pray for each other that you will be healed. havuga ngo mwaturiranire ivyaha vyanyu musengeranire kugira ngo mukire indwara. After the service, we're going to have time that you can pray with someone, that you can confess your sins to one another to be healed. Amen. Inyuma y'amakoraniro turaza kuronka umwanya aho tuza gusengeranirana, waturiranire ivyaha na mugenzi wawe kugira ngo dushobore gukira. The last point, number 4, walking in the light is warfare. Icakane, point ya kane nuko ukugendera mu muco ni intambara. The pastor's wife in Shofar Franschhoek, she told me once, Umugore w'umupasiteri wa Franschhoek w'ishengero rya Shofar, she said, you can stumble into sin, but you have to fight your way out. yarambwiye uti birashobora gushika ugasanga watsitaye ugasanga waguye mu cyaha ariko kandi ukeneye kugwana kugira ngo uveyo muri ico cyaha. Spiritual warfare is not just one prayer. Intambara yo mu rwego bw'imwemu ntabwo ari isengesho rimwe gusa. It's a life lived in Christ. N'ubuzima tubaho muri Kristo. All right, so a few things we can do to wage war on sin. Ibintu rero runaka canke bike dushobora gukora kugira ngo dushobore kugwana intambara y'icaha. We need the Holy Spirit, firstly. Ubwa mbere dukeneye mwemu yera. If you are not filled with the Holy Spirit, it's a good time to ask for someone to pray with you. Nimba utaruzura mwemu yera
urahawe ikaze kugira ngo umuntu umwe muri twege agusengere. We need to put on the full armor of God. Dukeneye kwambara ibigwanishwa vyose vy'Imana. We need to worship, Dukeneye guhimbaza, declare his praise into the darkness. tukatura amashimwe yiwe, indirimbo zo guhimbaza muri uno mwiza tuba turiko ducamo. We need to fast. Ikindi kandi dutegerezwa kwifungisha, kwisonzesha. We need to meditate on the word Tugafata umwanya wo kurimbura kwijambo. and declare the truth in every situation from the word. Hama tukatura buri kuri kose tuba dufashe muri iryo jambo mu mwanya wo guhimbaza. And to pray. Hama no gusenga. Last week I was fighting with my son all the time. Mu ndwi iheze nagumye ngwana n'agahungu kanje. He was not listening, he didn't want to do his homework. Ntabwo yigeze ashaka kunyumvira, ntabwo yigeze ashaka gukora ama devoir yiwe. My friend said, pray. Hama umugenzi acambwira ati senga. She said, it's a spirit of rebellion. Uti akakana gafise impwemu y'ingumutsi. So while I was brushing my teeth, I started to pray. Igihe nariko ndatera umuswaki niborosa ca ntangura gusenga ndagasenge. When I came out of the bathroom, he was lying with the cat, just calm and stroking the cat. Igihe rero naheza naciye ndagasanga kiryamye hasi kariko gakuyakuya inyabu yako. All those hours I was shouting at him. Ayo masaha yose nariko ndamutuka. I should have prayed first. Nategerezwa kuba nasenze imbere ya vyose. So many times I get frustrated or angry and I don't pray first. I just shout and get angry. Akenshi hari igihe nsanga nashavuye nkatangura kumubwira nabi canke kumubwira n'ijwi rinini, ariko kandi nategerezwa kubanza gusenga. We are not victims in this world. Twebwe ntabwo turaha giturumbuka muri ino si. God has given us the power of the Holy Spirit. Imana yaraduhaye ububasha bwa mpwemu yera. So in summary, the 4 points that I mentioned. Mu ncamake rero izo point zine nigishijeko. So God is light, there's no darkness in him. Imana n'umuco kandi nta mwiza uri muri yo. We cannot walk with him and in darkness. Ntidushobora kugendera muri we ngo hama twongere tugendere mu mwiza. Walking in the light, we have fellowship and our sins are cleansed. Igihe tugendeye mu muco tuba dufise ukunywana n'Imana kandi ivyaha vyacu bikezwa. And walking in the light is warfare. We need to war. Ikindi naco canyuma igihe tugendera mu muco ni intambara tuba turiko turagwana. Okay, so 4 things we can do to make sure we live in the light. Ibintu bine rero dutegerezwa gukora kugira ngo tumenye neza mu vy'ukuri ko turiko tugendera mu muco. We must examine our life to see if there's something in us that is not from God. Dutegerezwa gusuzuma cyangwa kuexamine ubuzima bwacu tukaraba ko atakintu mu vy'ukuri kiriyo cy'umwiza. We must be in fellowship with other believers and allow them to speak into our lives. Dutegerezwa kuba mu migenderanire cyangwa mu busabane mu bucuti n'abandi bene data kugira ngo barabe ko atakintu runaka kiri mu buzima bwacu. We must confess our sins to God regularly. Ni vyiza yuko dutegerezwa kwatura ivyaha vyacu uko bukeye uko bwije akenshi imbere y'Imana. And receive his forgiveness. Hama tukakira uko babarirwa kwiwe. We don't just confess something and feel bad, we receive his forgiveness. Ntabwo twaturira Imana gusa hama tugaca tuja mu maganya tukumva nabi, ariko kandi iyo twaturiye Imana twama twizera yuko twakire n'imbabazi ziwe. We must live authentically, real lives. Dutegerezwa kubaho mu buzima burimwo umuco, ubuzima bugaragara. Make sure what you believe is the same as what you are living in your life. Utegerezwa kumenya neza yuko ivyo wizera nivyo ubamwe mu buzima bwa misi yose atari contraire.